Kw'isoko. Kw'isoko ni ikiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance. Haraheze hafi imyaka ibiri ishirahamwe HCR ridatunganije igikorwa cyo kwandika no gutanga ivyangombwa ku mpunzi zihungira mu bisagara mu gihugu c'u Rwanda. Iyandikwa mwe n'iryo riheruka mu kwezi kwa gatatu umwaka wa 2019. Irindi yandikwa ryari ritekanije mu kwezi kwa gatatu umwaka wa 2020 ntiryabaye rikiba kubera haciye haduka ikiza c'umugera wa COVID-19. Muri abo barondera ubuhungiro benshi n'abarundi. Mbega none abatararonka urupapuro rwa HCR rubaha ubuhungiro bagira ingorane zihe? Abaserukira impunzi bafashe iki ubituye afise ico kibazo? Ubushikiranganje bujejwe impunzi mu gihugu c'u Rwanda bubivuga kwiki? Ibi nivyo tugira tubaganirire muri kino kigabane kw'isoko cyo kuri wa 16/0 umwaka wa 2021. Thierry Bigirinda vinje genda kibashikirize nkaba ndabahaye ikaze. Naho igitigiri kitazwi neza, abarundi batari bake baba mu bisagara vya Kigali, Nyamata, Huye n'ahandi ntibararonka uburenganzira bwo kwitwa impunzi, ariko bamaze imyaka hafi ishikibiri bari mu gihugu c'u Rwanda. Bamwe mu baganiriye na mugenzi wacu Emile Nibasumba wo kuri Radio RPA bavuga ko ukubura ivyo vyangombwa bituma bahahombera ibintu vyinshi. Akarorero ntushobora kuronka akazi utagira ivyo vyangombwa. Hari n'umuntu wakwiyumvira akavuga ati mwene wacu aramerewe nabi agashaka kugufasha ariko ntibikunde kubera ivyo bintu vyangombwa tudafita mu buzima k'uwo munsi, nubwo bigoye cane ariko ufite ivyo vyangombwa vy'ubuhunzi bikwemerera ko uri impunzi, uragerageza kuntu wigwanaho kugira ngo ubuzima bwawe ntibutosekare cane. Ugwaye ndashobora kuronga amahera yo kwivuza. Ikindi ng'abantu bafise maladie chronique ugasanga ugiye kwa muganga baca bakubwira ngo utegereza kuzana caution buri kwezi 10,000. None umuntu w'impunzi ayo mahera buri kwezi uzoyakura? Umuntu nta mugamba ashobora gukora, nta mushinga ashobora gukora ko bagusaba icyangombwa kikuranga. Nk'umuntu yize no bwa akazi ku kazi bakamusaba nimero ya konti, ntashobora kuguruza konti udafite icyangombwa. Kwibuzaho n'ikindi kibazo, ahubwo ni ikibazo kinakomeye cyane kuko umuntu ashobora guhora umwanya n'umwanya, ariko bigaca bisaba ko bamukorera ubuvugizi bakamuronderera abo bantu bajeje kuvura impunzi, bigasaba umwanya muremure kandi muzi ko umurwayi nawe atamwanya wo kurindira afise, aba akeneye ubufasha bwihuta. Ari kuri mikro ya Bertrand Ngendakuriyo kuri Radio Inzamba, Patrice Ntadohoka aserukira impunzi ziba mu bisagara by'u Rwanda amenyesha ko ikibazo bakizi kandi bariko baragikurikirana. Iyo batwituye turabafasha uko dushobora. Ubwa mbere turabagira ubuvugizi ashaka ko dushobora gushikana ijwi hose, hanyuma ari nk'utwo tubasinyira dushaka ko turabafasha ibibazo bimwe bahura bakatwabwa tubasinyi. Duheruka no kwandikira abijejwe muri HCR no muri Ministeri ijejwe impunzi kugira barabe ingene bagerageza gutunganya ico gikorwa, naho turi mu bihe bigoye bahamagara bake ariko turacarindiriye inyisho. Mu majambo make rero nuko kuko bahura n'ibibazo byinshi, ntibashobora kwivuza, ntibashobora kuguruza nk'amakonti y'abashobora kuronka udufaranga, kandi ni ikibazo kitoroshe. Ariko kandi no batera kamo ndabasaba yuko kizira kwicara tiyandikishije. Bumva benshi bagize amakosa ntibaje kwiyandikisha, nk'abiyandikishije Nyarutarama ku biro vya HCR bababona mu mashini, iyo bagize ikibazo barabafasha. Mu bushikiranganje bujejwe impunzi mu Rwanda Minema bavuga ko abatararonka ubuhungiro bategerezwa kurindira kuko komite ijeje gutanga ubuhungiro yoyo ibandanya ibikorwa, ariko ngo yiga dossier imwe ukwayo. Aha kawe naho kigabane kw'isoko cyo kuri wa 16/0 umwaka wa 2021 kigarukiye. Thierry Bigirinda nije nako ndakibashikiriza nkaba ndabikebanuye. Cyari kiganiro kw'isoko.